Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe aho hose muherereye. Iki ni kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka mukagishikirizwa uko indwi irangiye. Inama nshingamateka iriko irabandanya kurangura ibikorwa vyayo muri risasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025. Ni sasa riganisha ku musozo w'ikiringo cyo kuva mu 2020 gushika mu 2025. Abayigize batorewe na bene gihugu kugira babaserukire bongere banabatunganirize amabwirizwa aborohereza mu vyabo no mu babo. Muri kino kiganiro rero tuza kubabwira ivyagaragaye ko bitagenda neza kukungena ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi bukoresha amafaranga buhabwa na leta nkuko biri mu cegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta ku mabohero ya Gitega na Bururi. Turabacira ku mayange kandi bimwe mu bituma ikigo ciyandikiro ry'ibitabo mfashanyigisho mu mashure RPP kitarangura neza ivyo kijejwe, harimo kutagira ibikoresho bigezweho ku rugero rwa none n'utundi tunenge nkuko biri mu cegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta. Nkaba rero ndabahaye ikaze. Kwigenekezo rya 16 ruheshi umwaka wa 2025 hari ku munsi wa mbere w'iyindwi turangije. Abashingamateka barakoranye ibikorwa bihagarariwe n'umushingamateka Sabine Ntakarutimana, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, aho bashikirijwe icegeranyo cerekana ivyavuye mu isuzuma ryakozwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kubijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bw'amafaranga ahabwa ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi, cane mu mabohero abiri gusa, Gitega na Bururi. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yari umutumire kugira ngo abashingamateka baronswe inyishu ku bibazo vyabo vyunganirwa kubiri muri ico cegeranyo. Icegeranyo ca sentare yubahiriza amatungo ya leta rero kirerekana ibitagenda neza haba muri ivyo biro bikuru canke mu mabohero ya Gitega na Bururi. Ivyo navyo ni nko gushira ku gihe amategeko agenga ico gisata, kubika no gutunganya amadosiye, gutunganya amasoko rusangi, gutunganya neza ikoreshwa ry'uburyo buhabwa ico gisata, inyubakwa n'ubutunzi bw'ico gisata bitazwi kandi bitafise impapuro zavyo, kutisunga ikoreshwa ry'uburyo bufatiye ku bikorwa bimwe vyiswe bije programme, hamwe n'ibindi. Mu bibazo bitandukanye vyagiye bishikirizwa n'abashingamateka harimwo kukugene amabohero atunganijwe nuko abafungwa bafatwa. Umushikiranganje akaba yaratanze umuco. Ivyo nivyo niko bimeze kw'isi yose. Burya mu bituma igihugu bavuga kiri imbere mu bintu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, abantu benshi baca baja kuraba ngene abafungwa bameze, ngene bitaweho, ngene ibintu nk'ivyo. Kubijanye na vya bikorwa vy'inyungu rusangi bitunganirizwa abafungwa mu gihe baba bariko bakorera umunyororo, abashingamateka barashatse kumenya uko vyoba bitunganywa mu mabohero ya Gitega na Bururi. Aha naho umushiranganje agasigura uko vyifashe. Ibwirizwa ririho ubu ivyo bikorwa vy'inyungu rusangi bikorwa n'abariko barakurikiranwa ku vyaha bakoze. Ibwirizwa ririho ubu bigarukira kubakurikiranwa ku vyaha bitoyi gusa, toshobora guhanwa n'igihano kirenga imyaka 2. Rimwe nabo rero bafise ibwirizwa ririho ritekanya ko botegerezwa gukora ibikorwa by'inyungu rusangi. Rero hariho ihimbiriza mu gihugu cose, byaratanguye mu za Muramvya, mu za Gitega, mu za Cankuzo, yuko amasentare amaze kubona ko ubukurikiranwa yohabwa igihano kingana kitarenze imyaka 2 yo gufungwa, kwaho kumushira mu gasho aja gukora ibikorwa by'iterambere. Kandi ivyo turamaze kubikorana n'abajejwe intwaro. Hariho abasitanteri benshi baca badusaba abantu nk'abo bakaja gukora mene ivyo bikorwa. Mugabo iryo bwirizwa ntirivuga kubajanye n'abafungwa
bahanishwa icaha kirenga iyo myaka 2 abo ntibaja muri ivyo bikorwa. N'ibikorwa bakora babikorera muri prison, ivyo bakora kugira ngo bimenyereze nibashobora gusubira mu buzima busanzwe bazoshore kwifasha. Ivyo babikora muri iyo ntumbero, ariko ntibabikora mu ntumbero yo gukora ibikorwa by'inyungu rusange. Kugira ngo iryo bwirizwa rihari rigarukire kuri ico gihano, nuko benshi baba bagirizwe ivyaha bitoye, ariko abo bahanishwa imyaka irenga 2 baba bakoze icaha kiremeye. Rero hakaca haba impungenge mbega baba bakoze icaha kiremeye, batanguye kuja gutembera mu bantu bagiye gukora ibikorwa by'inyungu rusange, hava haba ingorane. Izo nizo mpungenge zikiri mu gihugu. Mugabo turiko turaraba ibikorwa mu bindi bihugu navyo nyene, kugira hazobe gutunganya iryo bwirizwa rija muri ubwo buryo, bizovana n'intumbero leta ifashe ikavuga ati ubu natwe twoshobora kurekura abafungwa bose aho kuguma bafungiwe mu mazu bakaja gukora ibikorwa by'inyungu rusange. Ivyo byose bizova ku ntumbero canke iriya, ko umuntu aguma araba ibikorwa handi naho Burundi bugeze, kugira ngo dushobore guhindura ivyari bisanzwe bihari. Nayo kubijanye n'abafungwa bamwe ngo usanga baratsinze imanza mbere bakezwa n'ubutungane, ariko ugasanga bagumizwa mu munyororo. Umushikiranganji agira ati ikintu ca mbere nobanza kuvuga muri rusangi, mbega n'iryari bavuga ko umuntu yejejwe. Ibiri muri aba bakurikiranwa kw'ivyaha, mwebwe bubahwa muserukira bene igihugu mukwiye kumenya, nuko ukurikiranwa kw'icaha iyo n'iryari tuvuga ko igihano cabaye ntabanduka, ingingo yafashwe na sentare yabaye ntabanduka, nk'umuntu yejejwe koko niyo yamaze intambwe zose z'ubutungane zamaze guhera, hakaba urubanza ntabanduka, rumwe mu gifaransa bita le jugement ou décision judiciaire coulé en force de choses jugées. Si urubanza rugiciwe na sentare ya mbere, hama umuntu yeze akaca agenda araririmba ahantu hose ngo narejejwe na sentare, ngo none ngo ntibariko barandekura. Mugabo akurikiranwa ku caha gikomeye cane. Birashoboka yuko imbere ya sentare haba habaye tuvuge présomption d'innocence tuyikoreyeko, abacamanza bakapresiya nabi, ariko uwamukurikiranye agifise afise ibintu vyemeza ati uwo muntu naho sentare ya mbere yamurekuye je ndunguruza. Iyo rero yunguruje ugasanga uwo muntu yarekuwe akaguma abwira amakungu ko yejejwe na sentare, mugabo imanza ntizirahera. Nivyo rero usanga ubu abantu baguma bavuga, ugasanga no ku marezo sosiyo bashizeko, mugabo umuntu yicara ubishaka akaza akerekwa ngene ibintu bimeze, ugasanga ivyo biriko biravugwa sivyo. Ibintu nuko bimeze, kenshi bavuga ngo barejejwe na sentare, ariko umushikiriza manza nawe yagize yunguruje kandi hariho ingingo z'amategeko zibivuga neza. Aho rero niho usanga haba ukutumvikana iyo bavuze yuko hariho abatsinda imanza bakezwa na sentare hanyuma ngo ntibarekurwe, ni kubanza kuraba mbega yejejwe ku rugero rwahe, mbega ubwo umushikiriza manza we yamushengeje nta ruhara agifise, nta saganiriza agifise. Mu gihe vyagaragaye rero ko uburyo bwagiye bukoreshwa hadakurikijwe ya ndinganizo ya budget programme, aho igikorwa cyose kirangurwa hisunzwe umusaruro kizana, ari nayo ngendo leta yihaye mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Umushikiranganji arashimangira ko bitegerezwa kubahirizwa mu bisata byinshi nka byose bigize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ubu ni ukorera kuri budget programme, naho muri DGAP nabo nyene bari muri budget programme. Ubu ahantu hose hari utunenge, leta mvyeyi, leta nkozi yarabihagurukiye
nababwiye ibimaze gukorwa mu bisata bitandukanye. Leta mvyeyi leta nkozi yarabonye yuko ukuntu ama administration personnalisée ariko arakora bidatunganijwe neza, ari naco gituma yiyumviriwe guhindura amategeko yahora bagenga, haratogwa ibwirizwa riringaniza cadre organique des administrations personnalisées. Rimwe ryatogwa ku rikaba promulgué itariki 7 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ko ama administration personnalisée yose ubica ariko arakorera ku ma statut yayo kugira ngo ayaroranishe n'iyo cadre organique, ku buryo ubu rero bizo koroha gukurikirana ibikorwa bariko barakora. Ku by'ukuri bwa kare ntibyari byoroshe namba. Hanyuma ikindi nuko ama inspection generale yo mu ma ministère ntiyari afise ububasha bwo kuja kuraba kubabaza ngene bariko barakora. Wumva ko umushikiranganje nawe ntiyari kubaza adafise n'igisata akoresha kugira ngo bashobore kuraba ivyo bintu. None mwumvise yuko inspection generale de l'État itegeko riyigenga ryahinyanyuwe, hanyuma kandi ubu ko bamaze no gutunganya igitabo c'ingene bazohora bagira ayo ma inspection, kandi bakaba baranatanguye igikorwa mu ibohero rya Muyinga. Ni ukuvuga ubu biriko birapangwa neza ku buryo ubu ata muntu azohora akora mu kajagari, kugira ngo bikunde igihugu gishikire yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 mwese musanzwe muzi. Kuko hatabaye guhindura ibintu iyo mbona kazoza ntiyoshobora kuzoshikako. Ubu rero nobaremesha ku by'ukuri ko ibintu bifashwe mu ntoki kandi ko agiye kubimpinduka. Ubu ukuntu ama administration personnalisée yahora akora ubu bigiye guhinduka, hakaba suivi kugira ngo batonde ku murongo. Mu gihe amabohero usanga yagenewe abantu bake ariko ugasanga ubu habarizwayo umurengera, umushikiranganji w'ubutungane amenyesha ko muri kino gihe hariko hakogwa ibijanye no gusanura amabohero ahatari hake hisunzwe ibihe tugezemwo, kuko inyubakwa ari za kera. Mu kurangiza icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka yarashimye umuco n'ihumure umushikiranganji aronkeje abaserukira bene igihugu, yongera acagira n'ico asavye urwo rwego. Turashimye ku muco mutanze, n'umuco wumvikana, kandi turabashimiye ko n'ibindi bibazo vyagiye vyunganirwa n'abubahwa abashinga amateka navyo nyene mwabitanze ku muco. Tugashima ko mwatubwiye muti bimwe tuza turiko turabikora. Aha rero ico twobasaba nyakubahwa mushikiranganje ndetse n'abariya babaherekeje ngira barimwo ababiraba ku munsi nuko zino recommandation ziri muri iki cegeranyo zaba iziraba ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero, zaba iziraba abarongoye amabohero atandukanye ko zoja mu ngiro. Burya umushinga amateka Marayika yavuze ati reka tubaze kuko nakanyuma, ariko twamuremesheje nakanyuma kw'izina ry'umwe n'uwundi, mugabo sakanyuma ku nama nshinga amateka. Burya izi recommandation hazogera igihe abazodukorera mu karenge basubire bagaruke kuraba vy'ukuri kuzagiye mu ngiro. Arico gituma nagira ndabavunira kakagohe cane abajeje kubishira mu ngiro, kugira ntibahave bagwa mu uwo mutego ngo inama nshinga amateka irahejeje ikiringo cayo. Ihibambewe nk'uko ababijeje bariko barabitegekanya mu kwezi k'umunani yindi zobibana itanguye, kandi zotangura ku neza y'abene gihugu. Kuko iyo uraba igihugu avuga ati ibi biratunganije neza n'iteka ry'igihugu. Turabashimiye rero, nkibaza nti ivyihuta cyane biri muri zirya recommandation nibi bijanye no kwakitualiza cane les statuts, nibi bijanye no gushiraho
règlement intérieur nayo iri actualisé. Ni ibi bijanye no gushiraho manuel de procédure administrative et financière. Ni ibi bijanye no kwitwararika gukurikiza budget programme nk'uko ari umwitwarariko w'igihugu. Ni ibi bijanye nk'uko mwabivuze nyakubahwa mushikiranganje no kuraba ko ibi vya digitalisation vyofasha kugira ngo archivage igende neza, kugira ngo ejo ntihagire ubuzoza kurondera dossier yiwe ngo yatakaye. Sinobivuga byose uko biranditse muri iki cegeranyo, kandi turashima ko mwamaze kubigira ivyanyu. Abashinga amateka barakoranye kandi no ku munsi wa kabiri hari kwigenekezo rya 17 ruheshi uwo mwaka, aho naho bakurikiranye icegeranyo casohowe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kubijanye n'ingene ikigo ciyandikiro ry'ibitabo mfashanyigisho mu mashure RPP gisanzwe gikora nicoba gituma ibikorwa gikora bitagaragara ku rugero ruboneka. Muri ryahangiro ryo gukurikiranira hafi ibikorwa vya leta, ico cegeranyo carihwejwe n'umugwi w'amaho mu nama nshinga amateka mu vyujejwe harimo indero nkuko biri mu vyo urugwego ruserukira bene gihugu rujejwe. Muri iyo nama ya bose yari hagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umutumire yari umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana aje gutanga umuco kubijanye n'ingene ikigo RPP gisanzwe gikora hamwe n'icokogwa kutunenge iyo sentare yubahiriza amatungo ya leta yasanze muri ico kigo. Ashikiriza muri rusangi no muri make uko ikigo ciyandikiro ry'ibitabo mfashanyigisho RPP cifashe, umushiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi yavuze ko iri suzumwa rifasha kugira ngo habe ihinyanyura maze ibikorwa bishobore gutera bije imbere. Nobabwira yuko RPP ari shirahamwe rya leta rikukirira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi rijejwe gukora novuga ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu mashure, aho novuga ibitabo n'ibindi bikoreshwa amabulletin n'izindi document amashure asanzwe akenewe. Murumva rero yuko novuga iri shirahamwe RPP ari shirahamwe rifise uruhara rukomeye mu bintu bijanye n'indero. Iyo haje uwundi muntu nawe avuye hanze, hariho ivyo ashobora kubona mwebwe mwari musanzwe, nukuvuga twebwe twari dusanzwe turi à l'interne dushobora kuba tutabona. Arico gituma novuga yuko iki gikorwa cakozwe na Cour des comptes tugikenguruka cane, kuko hariho ivyo bagiye barabona wanashima bakaduhereza n'impanuro zingene vyogenda kugira ngo igisata cha RPP naco gishobore gutera kija imbere. Ivyo rero ngo vyabaye inyuma yaho ibikorwa vy'ico kigo bigaragariye kudatera intambwe, gutyo bituma haba umwitwarariko wo kumenya imvo yatumye ibintu byangara. Iyi RPP harageze igihe irashika aho umwasa ashaka, hanyuma mu bushikiranganje buragerageza kuyinagura, irasubira novuga irahagarara irakora ibikorwa yarijejwe. Ariko rero novuga yuko nubwo yanaguwe ntiyanaguwe ku buryo ishobora gukora koko ibikorwa nk'uko tuvyifuza. Kubera iki? Kubera ibikoresho RPP ikoresha bishaje bitagezweho, bigatuma rero ibikorwa ubushikiranganje bwoyitumye kugira ngo nayo ishobore kuduza uburyo iteza imbere n'igihugu cacu bidashobora gukunda nk'uko twavyifuza. Aha no bahakarorero nta mwaka numwe tudakora amabulletin, ni gake tutaba turiko turakora ibitabo vyaba ivy'abanyeshuri canke vyaba ivy'abigisha, ariko tugasanga ivyo bitabo RPP rimwe na rimwe ntishoboye kubikora kubera ubuhinga ikoresha ari ubuhinga butagezweho. Uca usanga nico twita coût de production
iciba nini cyane ugasanga habaye competition RPP ntishobora kuba competitif wikora ibikorwa bitandukanye hanyuma mbere ishobore kuduza novuga uburyo bwayo. Akandi kagorane nuko itegeko rigenga RPP ntiriyemerera gukora amasoko nkuko izindi societe zigenga zabwiza kuyakora. Ivyo rero muca mwumva yuko bica biba novuga nka frein ituma RPP idashobora gutera imbere nkuko twavyifuza. Aha rero asaba abaserukira bene igihugu gufasha kugira ngo ibwirizwa rigenga iki kigo ciyandikiro mfashanyigisho mu mashure RPP risubigwemwo kugira ngo rishobore kuroranishwa n'igihe ca none. Hiki kijanye n'ingene RPP ikora twovuga yuko itegeko rigenga RPP rida subiwemwo twibaza yuko naho twogira effort zimeze gute RPP bitokunda yuko ishobora gutera imbere. Arico gituma mu vyo ubuyobozi bukuru bwa RPP buriko burakora mbere na Cour des comptes yasanze buriko burakora ari uguhindura itegeko rigenga RPP kugira ngo RPP nayo ishobore gukora ibikorwa vyotuma yunguka. Uko burya iyo itegeko riboshe naho hoba initiative zimeze gute ntizikunda iryo tegeko atari ryo libanje kubibohora. Nico gituma rero tuvuga tuti icambere twohindura iryo tegeko rigenga RPP kugira ngo ryugurure ibintu hanyuma RPP nayo yugururirwe ibikorwa bitandukanye bishobora kwiteza imbere. Rero yugurura ivyo bikorwa bitandukanye igatera imbere niho bizonatuma ishobora kuronka n'ivyo bikoresho bigezweho bituma yinjiza amahera asumba yo ahora yinjiza hanyuma igatera imbere hanyuma nibikorwa rero ubushikiranganje tuba tuyikeneye ko igashobora kubikora. Ikindi cari ku rutonde rw'ivyizwe ningene ikigo kijejwe kuryohora ururimi rw'ikirundi Académie Rundi mu rurimi rw'igifaransa gikora. Banyakubahwa abashinga amateka bakaba basanze itegeko ry'umushikiranganje ritomora ingene ico kigo gikora haritarashigwa ahabona nubwo ngo ryari ryarasinywe nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero ivyatumye inzego zose zishobora gutuma ico kigo Académie Rundi gikora zitajaho. Ubu rero akizeza ko kigiye gukora vuba kuko iryo tegeko ngo ryarayisizwe ku mukono n'ababijejwe. Nyeneteka Gerard Daniel Ndabirabe harongoye inama nshinga amateka yasavye ko hoshigwaho nyabuna ibisata vy'ubuhinga bitunganya neza ibiba bitegekanywa kurangurwa mu bushikiranganje. Icambere nkuko mu bindi bihugu bimeze ministeri yose itegerezwa kuba ijanye n'ikigo cy'ubushakashatsi. Ibintu bigenda bihindagurika umva programme indimizi kandi nta muntu n'umwe avyemeza scientifiquement. Indimi zirafise ingene zinjiranamwo zuzuzanya. Ivyo mu Burundi umengo no gushaha indimi gusa kugira ngo abantu bige indimi ariko atavyigwa vya kugira ngo turabe mugabo no muzi no guterura abashati indimizi. Ibyo rero nibyo dukeneye muri ya centre de recherche. Ndabyo no muzi amahindagurika amaze kuba mu bintu canke ibintu bishasha byagiye biza mu bushikiranganje bw'indero ni byinshi kabisa. Mugabo ugiye kugera honyene iyo bariko batanga exposé des motifs cyumva ko hari ahantu ibintu bibura. Ikindi cya kabiri kibura muri kino gihugu cyacu gitera ingorane ni ikintu cyitwa ugukurikirana ibikorwa babiriko biraranguka, mécanisme de suivi et d'évaluation. Ugasanga abantu barakora mugabo kazorindira ko ivyo bariko barakora umushikiranganje abikurikirana cyangwa ubundi mu zindi nzego wapi ukumva ibintu vyapfiriye iyo
mu gihugu abantu cyane cyane abize bamenye gukurikirana mu mabanga baba bajejwe ibiba biriko birarangwa biba biriko birakogwa, icyo kintu kiracagorana. Icya gatatu nicyo umuntu yokwita la redevabilité, la responsabilité. N'uwo bahaye ako kazi muri akademi rundi ntiyumve, rero mwavuze muti bashaka aho bicara. None responsabilité ukumva ntiredevable mu kazi baguhaye, iki nacyo n'ikindi kibazo. Kandi si ko ari ibintu bijyana education, ni mu gihugu cyose, mu gihugu cyose ugasanga amakosa menshi ariko apfa ko bene kuronswa akaba bene kujejwe ayo mabanga iso irresponsable. Icya kane, abantu bakaronswa amabanga bagaca bumva kumengo wahawe icibare, agaca yica agakiza ntiyumve yuko ayo mabanga bamuhaye yinjira n'iyandi mabanga y'izindi serivisi muri icyo gisata arimo, agaca yumva kumenga arica agakiza, agaca akora amarurego. Mugabo yubagije umva umuravuga ngo akarangamutima mu kazi kanje, rien akarangamutima kahe bakubwira ati tanga serivisi gutamba utankoze mu ntoki ndacyo nkora, tu es malade. Imana ko yakuremye wayihaye iki? Ibyo nabyo unabyibuka kandi umenye ko harya bagushize uri redevable, no kuvuga yuko bari gutegereza kuranda service baragukontrol responsable imbere yabo. Barundi barakunda kuba sinda bibazwa mu kazi bajeje. Ibyo bigo by'ubushakashatsi n'ukuri birakenewe cyane. Ico cegeranyo rero caremejwe n'inama nshingamateka, ariko abashingamateka bakaba basavye umushikiranganji w'indero François Havyarimana gutunganya neza ivyo bigo kugira ngo ibikoresho by'amashure vyahora bikorerwa hanze y'igihugu noneho bikoregwe hano mu Burundi. Hano turangirije ikiganiro twari twashimye kubashikiriza kuri uno munsi. Mwagize neza cyane mwebwe mwese mwagikurikiranye. Reka kandi nshimire bagenzanje umwe wese kuco yaterereye, haba ku majwi n'amasanamu bityoroye neza gushikaho bikunda integuro y'iki kiganiro ikagenda neza, mbere kikanabashikira iwanyu atankomanzi. Ndabasezerere ndabifuriza kuroranirwa iwanyu, giraho muba mu mahoro kandi mwubahwe na gahwane.